Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo turayahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje Aimé Laurentine Kanyana ngo abe umuhuza w'abarundi agira gatatu muraza kubikurikira midonido ryano makuru. Inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu yaremeje amasezerano harikurira abafisi impapuro z'inzira z'icyubahiro n'izakazi kwinjira basanzwe bava mu bihugu by'u Burundi hamwe na Indonesia kwinjira muri ivyo bihugu atazindi mpusha zibanje gusabwa. Umunyamabanga mukuru wa leta niwe abishikiriza murabikurikira midonido ryano makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru. Inama nshingamateka yemeje Aimé Laurentine Kanyana abe umuhuza w'abarundi agira gatatu akabasubiriye Edouard Nduwimana yarangije ikiringo ciwe cy'imyaka 6. Ino nkuru tibaza Aubin niyo nkuru. Amadosiye ane kuyarenga 10 yabitoje niyo yari yemejwe n'umugwi ubijejwe ko akwije ibisabwa. Muri ayo madosiye harimwo iya Evrard Giswaswa yahoze arongoye igisagara ca Bujumbura, Isa Desire Mazimpaka yigeze kuba musitanteri wa commune Mukaza, Jean Samandari yigeze kuba musitanteri wa commune Mutimbuzi, hamwe na Aimé Laurentine Kanyana icegera c'umuhanuzi w'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Aimé Laurentine Kanyana akaba ariwe yemejwe n'abashinga amateka 109% batoye. Jean Samandari nawe yaronse amajwi 5, Evrard Giswaswa aronka 2, nawe Isa Desire Mazimpaka aronka ijwi rimwe. Aimé Laurentine Kanyana akaba abaye umuhuza agira gatatu wa leta y'u Burundi inyuma y'umuhisi Mohamed Kalfan Rukara yabaye umuhuza wa mbere kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2016 hamwe na Edouard Nduwimana yari umuhuza w'abarundi kuva muri uwo mwaka gushika mu mwaka wa 2022. Imbere yo kuba icegera cujejwe ibiro vy'umukuru w'igihugu, Aimé Laurentine Kanyana akaba yarabaye umushikiranganje w'ubutungane kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Turabandanya nano makuru. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo PASEM yanegura kubona hatabaye ishigwa mu ngiro kivyavuye mu ihuriro rukokoma ry'ubutunzi inyuma y'umwaka ribaye. Ibi ntivyashikirijwe na Faustin Ndikumana harongo iryo shirahamwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru asaba leta gushira mu ngiro ivyarivuyemwo kugira Uburundi butera imbere. Soka abantu bamenye ibirimo mwese mu bimenye mumaze kubimenya rero bije mu ngiro dushaje amakomite bije mu ngiro. Mu gihe nashikiriza bijya by'urupapuro rw'inzira kwari nko gusa n'uwagura ku buryo bijya byavuye muri ya forum nubwo tubona hariho ibisata bimwe itari byakorewe ko cyane twavuga tuti mu yindi nzira byoshoboye gukorerwa ni ibisata bitatu bijanye n'ingene intwari ibereye yoshora gutsimbatara mu Burundi aho nta ngendo irahinduka nari nayigarutseko ni igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri karugo ni igiki je ntutwari kuba rero twavuze tuti uburimyi buzogenda gute tare buzogenda gute tutari ubutunzi gute saserizo zari ubutunzi gute ibintu nkabene ibi uburyo tuzobukurahe ibi bitegeza guhinda kugira uburyo buboneke biriko bija mu ngiro gute abisaka ati ntanyuma none ubwo tuzi ko buragera ubu tugeze nta gutinya kwerekana ko aho tugeze hako turakoramo yakomorte yo gwagwa mwimbu wamagugize ngo ni mwinshi warenge bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze byararenze inkombe kubera politiki yo gushabwira ikinyuma ngo abantu babone ko ibintu ari vyiza bavyeze gose ntanzara nta bantu bashonje ntaki ubutunzi ngo ikinga amahera aruzuye bimwe by'abarundi kumbura warayahaze wenye nabona cabona ko ibindi byose byakwiye aho rero urumva cyo gitegeza gukorwa daburu n'ijya sorga yari kubandanya isigurwa nisi ubuza ati nshaka ko Burundi w'igihugu emerja décider 2040 baca basigurira abarundi cyo gihugu kiremeje gende kiba kimeze. Ano makuru harabandanya. Inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu
yaremeje amasezerano yo kutariha impusha zo kwinjira mu bihugu vya Indonesia n'u Burundi kubafise impapuro z'inzira z'icubahiro hamwe n'izo akazi kubwa Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru wa leta. Ayo masezerano ngo azocira inzira ayandi masezerano harimwo ayakingira abanyamitahe bava muri ivyo bihugu. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Indonesia haratewe umukono ku masezerano akuraho irishwa ry'amahera ku mpusha zo kwinjira muri ivyo bihugu ku benegihugu bavyo bafise ibitabo vy'inzira vy'icubahiro canke vy'akazi kwigenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2022. Iyo nayo ni intambwe yindi mu gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Leta y'u Burundi igiranira mwe nayo masezerano n'ibihugu bisanzwe bifitaniye imigenderanire myiza kuva kera. Ayo masezerano atumwe n'icifuzo c'ivyo bihugu cyo gukomeza imigenderanire hagati yavyo no korosha uruja n'uruza ku benegihugu b'ivyo bihugu bafise ibitabo vy'inzira vy'icubahiro hubahirijwe ubungane bw'ibihugu no gusubirizanya mu ndumane. Ayo masezerano aciriye inzira ayandi azoshobora guterwa ku mukono nk'ayajanye no gukingira irihishwa ry'ikori inshuro zibiri no gukingira imitahe mu ntumbero yo gushigikira ishingwa ry'imitahe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Inama shikiranganya imaze kwihweza iyo nteguro yayemeje mu byo yashikirije hakaba harimo ibi bikurikira: gukora ibishoboka kugira ngo aya masezerano Uburundi buyavyazemwo umusaruro mu by'ubutunzi kuko ico gihugu carashoboye gutera imbere mu mwanya muto cane. Kuraba ko atamasezerano mu bisata leta ishira imbere y'ibindi yoshigwa ku mukono nko mu burimyi, mu ndero, mu butunzi, mu buhinga bwo guhanahana amakuru, ubudandaji n'ibindi. Gukingira inyungu z'abarundi bibwa cyane cyane nk'abarangurira mu mahanga kandi ugasanga Uburundi bufitaniye amasezerano n'ivyo bihugu. Mu kurangiza ano makuru, ibice bimwe bimwe vyo mu kiyaya ca Rusizi bifise amazi y'amariba afise ingaruka ku magara y'abantu. Ibi ntivyemezwa n'umuhinga akurikirana akaranga k'amazi Professeur Pierre Claver Ngenze Buhoro atanga akarorero k'amazi yo muri zone Gatumba afise umunyu mwishi, anahanura abantu guheba kuyakoresha. Ibi akaba bivuze inyuma yaho bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Kagerere bakoresha amazi y'amariba mu gutegura ibifungurwa. Kiyaca Rusizi ukiva ngaho ruzi Ntahangwa na Tanganyika gushika za Gihanga ku ruzi bitanya Mitanga ukabica munsi y'imisozi niho twakoreye cyane ubushakashatsi ku mazi y'amatunwa. Hari ibice amazi ari meza, hari ibindi bice rero twasanze amazi ari mabi. Nko mu vyo twagize turarabona yuko amazi agenda aba mabi harimo ibintu byinshi birengeye ivyo OMS itekanya. Uriko ramanuka kuja Rusizi no muri Gatumbaho amafaje twagize n'amananize twasanze amazi arengeye gose, hamwe umunyu mwinshi, hamwe ama menshi atuma umunyagihugu yanyoye buke ariko mugaye babangamirwa. Mugabo turavye ino uva ku misozi umanuka amazi henshi ni meza. Rero iyo bagize forage iri protégé bakayakura mu ashobora gukoreshwa kunyobwa agaharamplaza amazi ya regidezo. Mugabo ifoko baguma umwe ku mwaka bagenda bagakurayo tukavoma amazi tukayasubiza muri laboratoire tukarako atacahindutse. Ingaruka ni nyinshi bivana ni na elema imwe. Dufate nk'ubu hariya dusanga harimo calcium nyinshi, tugasanga harimo sodium nyinshi, umunyu mwinshi, bifise ingaruka nyinshi ku buzima bw'abantu. Rero OMS yarashitseho rero ibiharuro ntarengwa muri code y'u Burundi, ntitubaronka application yayo kugira natwe tugire ibiharuro ntarengwa dukoresha ibya OMS. Rero ingaruka ziri nyinshi uri kwakoresha amazi ku magara y'umuntu, ku magara y'abantu. Ayo mazi barimo ibintu byinshi bituma umuntu amererwa nabi, situma, estoma,
koresha ku mubiri uri kurayoga amazi yuzuye umunyu uri kurayoga urumva nzoraba nkajya bita mariba mu gatumba iyo umuntu ayoza usanga yeraguri kujya n'umunyu w'umwuzuye uca wiyumvira rero uri muri estoma nawe ukuntu ungana hari ibiharuro bitwa dala tolerance bashobora gutorera dufashe nk'ahazana ruzi kajeke ukamanuka muri kagwema usanga biri hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ayo yaba koridoro y'u Burundi kora tuvuze ati ntizizorenza 1500 mugabo kubera OMS tekanye ibiharuro igihumbi amagramme igihumbi dufate tugiye mu gatumba ukaje usanga twari ku gihumbi tugeze mu 1000 ayo mu gatumba ntizishobora mu byo twagize mu recommandation nuko ataforaje yosubira kuba mu gatumba atabamaneze kugira abantu ntibagume babangamirwa mugabo zakagwema hari ya hampande za kajeke bashobora kuyakoresha gihe Burundi buzoba bwamaze kugira texte d'application ya code d'oro yacu mugabo n'ubu baca yakoresha barayavoma code yakoresha nta yindi source bafise. Ni hano rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya ikambere no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.